ukarivuga ndazi uzobahuguruye umutima wawe wose. Reka dusenge ariga Imana ishobora kubikora. Ibyo byose bisaba Imana nyene byose bizokora agenda biza. Kubgawe ishobora kubikora. Rukia, jindi kwenda kubaza mahera yanje arihe? Hapo jenda kutangaza. Naweza kumbia hapo jenda kuja mahera Salman. Yego ni je tubaraje nawe mu urumva. Ejo nizi je 25000. Urumva? Usanga uba hasana usanga ari asikeze mi 10000 yageni. Salman je kuva tumane je nawe mu muzo. Urawe jenda ndakora mahera yiwa. Kandi mundu wiheze ndibwarige nije 20000 mbura 5000 francs. Ndakubaza mbwira ngo yangu. None ejo aho kazi 10000 yagiye. Ko je ngene ya mahera umuranza yiwa ngakubwira. Salman je kamera nayo ukamere. Je none muri kada gashambre tubana je indi nani? Salman. Je nawe. Ujya rero Salman je nungire na nungire na Salman. Oya, numviriza je nimba nyirirwa ngaha, mbaye ndondera mahera. Urumva? Siri ndikora kunyura. Wewe nakubwiza ingato turigwa ngaho tuzo barafuranga. None ubure karashingane. Utanguzura ngiba amafaranga. Aho tonge kudekona rero. Kudekona gute tumana nande hano. Ushaka kumwe kuma bakijipo atayinjira mu nyuma none nimba usanga wata mahera ukatwara ku muntu nyene na sinzi. Inde wewe nyene se. Je mfanya mahera yanje ngaha ndatwara muhira direct. Akande unabikura urahazi. Amahera cyane yatwaye Salmani. Kurambaza ngo watwaye. Ndikunda kubaza mahera yanje ndiye yatwaye. Unagiruza ubusuma Salmani. Ushaka kumera yuko mama kijipo afise ifunguzo zari. Oya none yinjira nkana. None ntambe badufise. Naki dufise. None ushaka kumera mahera yanje ndiye yatwaye. Imvrende za kwanza yashize kwa. Umviriza woki yawe. Umviriza kwenda ndakubwira bana. Nisha kumvinsha ku mahera je kuyasifisha ku kanoti ki wanje. Nirwa ngaha nzirunga ngama hakiri kare ngatamu mwijoro kwera ndiko ndira amafaranga. Jeyo kiyako Bosco jeyo na mahera nayo ndatora n'umuswari rimwe. Urumva Bosco jewe urumva nakubwiye amahera yiwanje gere mu maguru masha ya rondero yasubiza hariya ninatanda asanga hariya nabene nshaka kuvugana nawe nayo je ndakubwire ugashaka kunyura mu mutwe yo kubera amahera yiwawe ko ugashaka kumbwira ngaho aho dufatana na rimwe urumva amahera yiwawe je naho wayashize naho nzi kwaza hapana kumbwira ura 10 yanje washize 10 wanje Salman mwe muri mubiki niba hariya kuba numva gusa mushwarana amajwi kana Salmani yangaje maze kumucanga umvirize umupeti nutubana mu shanturi babiri de ejo nabuzima nije 25000 mbura 10000 francs urumva narabinda ndabura 10000 kandi turi babiri none ndagucaza Salmani kandi ubikora gucanga n'ubu yacagucanga nimba utora amahera y'uburabe neza je ndamuba gutenda jana muba kwanza cyane n'amahera yo bagiye atwara n'amajina yatwara ngene amahera je mwanda musamye Salman ngene amahera ya ibyo bimbabaza je wanyu umva je ndihuta Salman umve we nanda gukeneye ari ngoma ndakwerekera we nuze gusara umuntu ngoma ndakwerekera ntushaka kumfungisha we no ufise ubwoba bw'iki kana kushunguruka we nuze gusa kenda kutura amadiri urege kuzura yatakomvuga ko amadiri ingo nawe uzurareka gutora amahera ibihumbi 10 eje nasanga imiri y'ibiheze Salman bibaye 15 ndiko nabiharura uge ngo berega kuko yandika ahantu azoya kuriga biberega umviriza umviriza kuko nzanira amarori je umugenzi wawe igihugu oya n'umugende hiyo cyangwa base mu bikora cyo kimwe ngene bameze amahera Iwaga idasanzwe nta ngorane tugende nta kibazo afise amajambo y'iki none siwe Cesarina nyene oya nta kibazo nta ngorane mbese we tugende gusa we ntunyemera we ntunyizera none urinda kuncisha imbere sawa tugende rero wewe kuri nawe ingo tucane nta kibazo oya
umva rero ubu na muzanye bisanzwe nkuko twari twarabivuganye yanakubwiye yuko amakosa yarayemeye ivyo yakoze byose yaragerageje kwihana ubu unye vraiment novuga ko yahindutse yabaye umuntu mwiza kandi yaratahuye yuko ivyo yakoze bitari vyiza kandi bitari bibereye umva rero kuri nuko boraba ukamugirira ikigomo. Erega Dula ikibazo ni kimwe sinzi nimba ivyo yakoze ashobora kubisubira kandi oya urumva Dula ashobora kwigira ko ari intama kandi ari ingwe kuko sinzi nimba ivyo yakoze ashobora kubisubira mu bisanzwe mu byukuri uwo mugabo naramukunze n'umutima wanje wose ibibi ibyiza twarihanganye turi kumwe sinani suko ashobora kumpemukira kuriya ndabizi ariko byerekanye uko wamaze kumbwira ibintu byinshi kandi byerekeye Imana nanje ni umuntu w'Imana nkunda gusenga kandi ndamwizeye kuko Imana imisi yose ijidufasha kandi katubabarira amakosa yacu nanje shobora kumubabarira ariko amenye ko mbikoze ku bwa Sefu n'Imana yanje yandemye kuko umwana wanje abuza amahoro burya amaraso sinzi nuko nakubwira Sefu na amahoro afise mu nzu kubera uyu muntu je nibaza ko urabyumva ngiragize ibyo bazogize ibiki babi nabuhindura urabona ko yemeye kandi yoroheje ibintu akorosha muti burya byose kamaze gushimira Imana bajya bavuga ngo umugabo ahumura humiwe nkuko nabikubwiye munsi umunsi urejeje ni nk'intu umunsi w'igitangaza kuri jewe sinarizi yuko Zarina yakugura umutima wiwe nkuko bivuze byanteye amakenga sinarizi ko kuri Zarina yakugura umutima wiwe nkuko bivuze ko nukuriye n'ubundi mbona ko ndarota oya vyemere no singuye ntagaze nga kuri nakubesha ntako nari bwangire ndamusaba imbabazi nari maze kugiwe ndamusanga iwe ndarira urumva ariko byaranze cyamara ati buna nta wundi mugambi mfise nuko nduza mvuga mu ijoro saba Imana imbabazi muri Imana ingiriye impuhwe ndashaka koroka umutima wa Zarina ngo nawe nyine mbabarire ni kuri Zarina baba Sefu ya Imana yari kwereka ibigeragezo ari ndimo sinzi bigeragezo daye nibihano cyane mu bihano bidasanzwe muri umwanya nkuko yabonye aho ngomba ni mu gashambureti cyane cyari bwanshikira mugabo narakiye ibibazo nakimo hajya muri gashambureti ni byinshi cyane Imana nyene nibizi rero ni kuri Zarina na Sefu nakubwira gusa ni kuri ndagushimiye cyane amushira amazinda jewe ni kubera n'ubujya nyine bavuga ngo Satani burya akorera mu bantu burya Satani akorera mu bantu n'ibyo yarasanzwe nzi ukuntu nari meze jewe Satani yamakorera mu bantu ahora tubana neza tekano ntangere dusangira kabisa n'agahiye twavuye kure na Sefu twavuye kure cyane ndavyibuka hari ya ruguru twavuye kure imva ibirebire ariko Satani cyamo genda muhinduka ndamuhemukira jewe kurinda gusabye kandi imbabazi asubiye kandi azisanga imbabazi cyane imbere yawe nawe wamaze kwatera shaka kuzima ndagisubiye kandi ndagisabye jewe nyene ku bwanjye nukuri utekane mu mutima umenye yuko icyo nakiyemo jewe cyabaye kigwa gihambaye cyane kigwa gihambaye cyane igiti nikikora mu cisho kabiri abaragasema jewe ninasubira kandi gukora amanyanga cyangwa akajagari Imana nimbibona yuko kumbure jewe ndasubira kandi kumuhemukira nukuri yofuma Hani wisabira urufu gusa reka ndagwisabire oya urufu n'amakosa nukuri ivyo namukoreye mu vy'Imana mu dini ntibiberera gato ko umuntu yisabira ivyo namukoreye nukuri baradura je murabingana n'ubusa rero ndi gusukuru je naye mukimwana wiwanje azana umwana wiwanje
ngo ndamuvuze nkamutera akagere iyo ndabyibutse ibyo bije birambabaza ibyo birambabaza iyo ndabyibutse birambabaza n'ubu nabaro ndaronka sinzi nimba banizo mbabarira birababaje cyane birababaje n'ukuri rero ndababwire bantu kuri zero kuri amabarire birema kuko kahise kakiwaje ni kabi kiwanje kuko ni kabi yoroshe kuri ndamushimiye cyane mbo ndamushimiye cyane nawe ndagushimiye cyane kubera mubabariye Imana ibahize gusha numve rero ndababwira ikintu Zarina nawe biri kunzira Frema Imana je novuga ko yabakwiye kure rero mugerageze ubu unye ko Zarina yemeye kuguha ikigongo genda ugerageze zijya ngorane zose yaciyemo bijya ibibazo byose yagize ajya amagogo yose bamwereze ugerageze ubimwibagize imuvemo umuha umunezero umufate neza mubane neza basi ko yari yaronse umugabo ujya mutamarashid nawe nyene Imana iramuhamagara gerageza rero umuhe rujya rukundo ujya mutama yahora amuha naho rusumbya na rujya ivyo nibyo ndagusavye kuko nawe ufise ibibazo byinshi imbere y'Imana wongere rero uce utangura kuza usaba Imana ikigongo nayo nyene uje kumusara usenge usaba Imana uti Imana mbabarira kubona narakoze ibintu bituma naho umwana wanje apfa cyo ikintu gikomeye cyane rero mugerageze mubane mugerageze mwumvikane mu buzima bwanyu muce mufata ko kanya ko kurera neza umwana wanyu Sefu kuko ujya anye niwe azoza mu myaka iri imbere kuza kubafasha ni mwagera mu zabukuru ugerageze rero cyo nicyo ndagusavye kandi ndazi ko Imana izo bigufasha mu yego neza cyane Imana irakora Imana nuko urumva Zarina orosha umutima nuko orosha umutima nuko isi nuko imeze urumva byari ibintu byagiye bidabanganya uko onye niyo mpamvu amabanga yabaye menshi hagati y'abantu sanga ari umwanyegeza ibi undanyegeza biriya umwe wese akagira ibanga giwe kuri we ridasanzwe mugabo naho byabaye amabanga muri twebwe adasanzwe harageza aho rero mugira ubumwe mugasubirana ariko dura nazongera kubinkorera oya ntashobora ntumara amazi n'ukuri akigoro nakoze ingufu zose nagerageza vure dura uranzije kamera iwanjye sinandahira ndakurahire ku izina ry'Imana Imana irahwera jewe icyo kintu kiba gisubira mu buzima bwanjye mpaka gupfa ndakimenyerera ukuri kw'Imana ukuri mbabarire ntumva Ora fisibire. Nenda kuzivuja wona. Nicho mfizi ndabona kala bara. Bayitiza Imana. Bayitiza Imana. Je kanzanira nta. Je ndakaje. Tugende rero kuri mitinge dula nyuma. Tuze tumutora aje kuraba umwana. Ngiye mu nama ari ibintu by'akazi yihuta cyane. Na kibazo turagaruka kabarafuzo ukagikindi gihe ntazo ukagenda kuzanira kabarafu basiruka rukana batuza Yegoshi halo ni sawa wagusala umeze neza none ko nagutelefone cyane telefone wari wayitaye ibyo bintu byawe kwama ubwira ugati telefone sivyo musava ntacu urumva mbe inama yatanguye okay sawa hama bya bindi navyo byagenze neza mbe wibuse kubwira wa muhungu wa mukozi angororera ya kanzu yanje ya nani ya indi ya shokora ya indi gufu okay sawa merci byagenze neza sha ebana siho ahubwo turaje siho haruri byagenze neza cyane vraiment asha naryohewe kwera nashimiye Imana yego sawa merci je t'aime bisous
ngiye kugihora ntabwo turaryoshye pe niyo mpamvu sefa dukunda uko nazitukana ngo zifise nasiku zifise ungiye kuzirya Vino original. original Vino original. Very simple. okay merci Sawa sawa. okay turasubira Okay. Sawa sawa. Dura. Ibanga ridasanzwe. Reka tumuririmbe kuviza yadukoreye, reka tumuhayagize abisi bose bamumenye. Niwe Mana nzima, Imana irawera, niwe Mana nziza, Imana rurema. Reka turakwiye kwama tuyizera, reka turakwiye kwama tuyisenga. Sefu wamunya ngo gipara mamu uyu ni ngo gipara cyangwa ni papa Sefu oya kumve Sefu ra ni ngo gipara gusa nta bindi ayo ni papa Sefu ni papa Uburyo bwanko gipara biraheze. uravyumva Biraheze. ubu ni papa wawe Oro mu biraheze amanda bashimye cyane. Sedula. yego Bino byo kumutima amangashimira basharifa. nivyo Bakoze cyane kabisa bane baheza cyane. amen vraiment natwe biraduhimbaye kuko urabona ko umwana aronse papa yarasanzwe afise mama anye nizere yuko agiye kuronka urukundo rw'abavyeyi babiri Bashishane kabisa. mufashanye kurera umwana wanyu mu rukundo murere mu mico myiza Sefu yo ni papa muhamagare papa Mana hezagira abavyeyi, Mana hezagira abavyeyi, bahe imigisha yawe, imigisha yawe, ubahe urukundo rwawe, urukundo rwawe. Mana hezagira abavyeyi, Mana hezagira icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. wibagirwa n'izina ry'iwanje nuko mvuga je nawe ntituzina nkeneye ko handi tuzogira n'umuntu amenya ko je nawe turi kumwe anabibona munyandike n'imbere ibara ryo y'abantu ariko ariko ndagenda nawe sindagukunda sindanakwimva mose cyane Zomwemera sindamuzana utangura ibintu by'amanyanga ugira ibintu bitabaho ari muri United States of America muri Amerika uri kurara abatamara igihe ntandero ugira icara mwaka modoka kawe ungure kw'ingu uragira icyo wuba ugira icyo usome Nacho wewe rero uraza kuvugana na Kirore sivyo umusore yanjye. Hama bikamwe bw'uyu munsi tuzojayo kugira ngo namubone amasomo yanjye. nabo karahuri kawe uri kuranywera ni waheza ndakanywera ko nanje Niko ne akira nayo nyine. Nimwe nayo nyine.
nibiki gutukana abantu bo Reka n'umuhimbi si umuntu usakweka nyamara igisigo cyanziye nyamara imizimu y'iwacu yatawe yanzukiye ntavyo nzi kuri kakapfa kuko banki udakora amacumi uzusubira cyangwa mfatane na mama yangu pole maragwaye nivyo bikomeye turakutunga abacu bati koko mzee pato naragenze mu buryo bubone n'amafoto twe nkanone muganga wese nakubwiye ko twahuye n'umuganga nyine umudokiteri ameze neza ibiki n'ibiki ushaka kumbwira ko umudokiteri wambwira cyagiye yafashije mama akaza ngamuhira akabwira amagambo akamukunda ni mukunzi umva mwene wani yarataye uwo munsi warabaye gugu ukazimwereka ko yoca yigira nkuko rero ujya mwana wanyu wo kubona gute ujya ari umutima mwiza ufise ko wewe araryoherwa n'ingene usa n'ingene warusha umuganga ntibimunezera kandi ujya ariko aragutegurira ikintu kibi kuri wewe uzanega kato akazi keza cyane wanzaniye akakato urabona ko je ndi umwana muto wo guhendeshwa ibisuguti n'imbogo je urabona ko ndi uruyoya rwo kuzanira imbombo n'ibisuguti ngo tora mwana bati gerageza uhinduke kandi ibyo bintu byo kuvuga ngo uriko urazana ishari hagati yawe na mukuru wawe bireke ubyihuze ujya mukuru wawe nimba Imana yanditse yuko ari we atogwa niba azotogwa kuko na kare yarerekanye yuko afise ingeso nziza yitonda dushaka udufashe uduhe umuti wo kwica urubanza rwa mukunzi agira bamukwe dushaka ubyice ntibibe kubera yatwaye umugabo mwene wa yatwaye umugabo mutoyi wiwe ari we Kirori nabonye agaseke mwazanye nicyo mwakazaniye nakizi Sijimbeshere uno musi murahiriwe muratwemeje yuko munamarimwe mvira ku mugabo ntibajye ku mugabo wanjye neza Bofre kuva ryari Bofre uko amabaza we ngiye zabakisha ngiye kwizo Sasa mashugo bitana Bofre rero nashire ubwira neze utuntu tumeze neza usabisa neza ugera gushiriye Jera gushiriyeho Uriza nakubwire ngo kintu Bofre just bien nimshize mushire Ndumviriza Ambari mtu zawe vuba ndakuwaje umuntu mutarenga uzubasoha over mu cyuma cyanje Nivyo nakubwire Rero libijyambere n'ijyanye nyuma Sha umutwe wawe yuko Jami mbere yonje ndi ntare urumva Umboye kumujya ngo hariya utakara Sinari kubona isura yawe sinari kubona n'ijwi ryawe nuko aho uciye hose 2 kilometres Uchakushika Icyamwa cy'umugisha kiba ku giti